bwirizwa shingiro twari dusanganywe ariko Vyahinyanyuwe nyene icubahiro umukuru w'igihugu atabubasha ataburenganzira yarafise ko kwishingira we nyene abamufasha kugira ngo ashire program abene gihugu bamutoreye mu ngiro. Bisigura iki? Bisigura yuko mu gushinga inama shikiranganje kuvuga mu gushira abashikiranganje batangwa n'imigambwe. Batanzwe n'imigambwe rero hari igihe mu migambwe batanga ibigaba byo mwiyo migambwe. Noneho bageze muri leta bagaca bananiza umukuru w'igihugu. Ubu rero umuntu arashobora kuba afise impamya bushobozi zirengeje muri iki cyangwa kiriya, byaba iby'ubutunzi, byaba by'uburimyi n'ubworozi, byaba n'ibindi, mugabo atari mu mugambwe. Ico gihe umukuru w'igihugu azoba afise uburenganzira bwo kumushinga amabanga kubera ubwo buhinga bwiwe azi afise ushobora kugirira akamaro igihugu. Ikigira kabiri, kwari ukuntu inzego z'igihugu zirangiriza amabanga icyarimwe. Ni ukuvuga urwego rw'umukuru w'igihugu, inama nshingamateka, inama nkenguzamateka, eka n'amanama ya komine, ugasanga ibiringo birangirira rimwe. Ico gihe rero igihugu gishobora kugwa mu manga. Nivyo mwabonye muri 2005 na 2015 abatatwifuriza amahoro baguma batubwira ngo nitwigize inyuma amatora. Bijya babigira nkana, bashaka yuko tuguma twigize inyuma amatora kugira ngo tutebe dushikiraho ibiringo birangira maze igihugu kije mwibarabara. Ubu rero byarahinduwe, Vyahinyanyuwe. Umukuru w'igihugu yahawe ikiringo c'imyaka 7, hanyuma inama nshingamateka na nkenguzamateka zigumana ikiringo c'imyaka 5 kugira ngo inama nshingamateka na nkenguzamateka zirangije ibiringo habe hari umukuru w'igihugu abandanya araba ivy'igihugu atararangiza ikiringo ciwe, gutyo tube dukingiye igihugu ko cogwa mu manga. Ubugira gatatu ni ku rwego rwa musitanteri. Musitanteri uno munsi mwigirwa shingiro twari dufise mu bisanzwe bavuga yuko ikomine itwagwa n'inama ya komine, conseil communal. Abantu 15 bakaba ariko bitwa ko batwara ikomine. Ivyo ntibishoboka. Ari naco gituma mwahora mubona hama hari imyereka, hama hari imigigano yo gukura ba musitanteri umwanya n'umwanya. Kubera iki? Washobora gusanga umukuru w'inama ya komine nawe yifuza kijya kibanza cha musitanteri kugira nawe atoza amataxi. Bigaca bigorana rero. Bigaca bigorana, akamari karamutega imitego aho kumufasha kurongora komine akamutega imitego. Ubu rero mwiri bwirizwa shingiro rishasha musitanteri niwe azobaramutswa komine.